tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti nikizosura kunaka ugira uza hawo nyene. Umvise Imana. Nagomba nshima Imana ko dufise umwungere yumva gose mwe muyera. Hallelujah. Praise God. Nari mfise ijambo nari nayigize kugigisha mu ntango za kuno kwezi, mugabo niryo numvise ryagumye rigaruka, akamaro ka presence y'Imana. Hallelujah. Twese tuvuga ati presence y'Imana, presence y'Imana. Hallelujah. Kugira dukoreshe umwanya wacu neza, bompera mikrofone Derrick kugira ngo adusomere. Tuje hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 3 guhera ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 6. Sinzi ko mikrofone yamushikiriye. Kuvayo 3 kuva ku murongo wa 3 aravuga ngo Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe kajya katabonetse menye gituma igisaka kidatemutse. Uhorahabonye ko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira ati reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu uhagaze arahera. Kandi tindi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose acifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Amen. Hallelujah. Aha tubona Imana yiyereka Mose ubwa mbere. Cyari gihe Mose yaramaze imyaka myinshi yarahunze igihugu cya Egiputa. Yaramaze imyaka nka 40 yarahunze igihugu cya Egiputa. Mwese yo nkuru murayizi cyatumye ahunga. Hama inyuma y'imyaka 40 yaricaye ari hasi. Mbere yarasigaye ari umwungere w'intama. Yari yaramaze kwiyakira. Yaramaze kuvuga ati aha nta nibindi reka ntori yindi vision, nori kindi gikorwa nokora. Hama ahitamwo kuragira intama. Uri kurasoma aya makuru bavuga ko nizi ntama nizari gwiwe, zari ntama za sebukwe ya Yetiro. Haleluya. Hama Mose muruko kuragira intama, umunsi umwe arazinduka nk'imisi yose nkuko yahora aja kuragira. Ashisa aho yagiye kuragirira ngo hari igisaka. Hama Mose ariko araragira, arabico gisaka ngo abona kiguma cyaka. Uko aragira ashusha intama agira ibiki, mugabo yahindukira kuri cya gisaka akabona kiracyaka. Hanyuma arateba aribwira ngo reka nkikame ngende ndabe ako kataraboneka, kuko sindabyumva ingene ico gisaka cyo guma cyaka ntikizime kandi ata muntu mbona aguma cyongera mwinkwi. Gitegerezwa kuba ari gisaka special. Haleluya. Amen. Maze agira curiosité yo kuja kuraba ivyari byo. Twese tuvuga ati curiosité. Mu Kirundi ni gute? Amatsiko. Ariyumvira ati ikintu kiguma gisha kidahera, reka nje kuraba ivyari byo. Pastor kwa Mungu yatubwiye akantu ati Imana irakunda gukomunika biciye mu masinye. Ilifo kumenya ayo masinye ukabura umuntu afisa amasiko yo kumenya ati iyi sinye mbonye igomba kuvuga iki. Haleluya. Mose cyo gisaka cyari gisaka kigira gitume histoire y'ubuzima bwiwe bwose ihinduka. Jista yo masiko yagize
iby'intama arabiheba, arabishyira ku ruhande ati intama tumaranye umwanya munini mugabo aka kataraboneka nako reka ndabe. Yegereye ako kataraboneka icyo gisaka, aza yumva ijwi rivuye muri icyo gisaka ati Mose, Mose. Mose bwari ubwa mbere ahura n'Imana mu buzima bwiwe. Mwibuke background yiwe, yakuriye kwa Farao basengira ibigirwamana, hanyuma akurira kwa Yetiro naho ne bari bafise ibindi bizera. Bwari ubwa mbere iyo Mana imuhamagaye, nibwo bwa mbere bagihura, mugabo ntibaramukanije imubaze ngo witwa nde. Nimunyumvise kuko hari kubaho kuyintroduce ikamubaza ati we muntu uragiye intama ngaho witwa nde. Yagiye direct Mose imuzi mu izina kandi muhamagara kabiri. Mose acarita bati sabwe acarame ati bwabo n'icyari gisaka, muri iki gisaka hariyo umuntu, si gisaka kiri vide, hariyo presence y'ikintu kiriyo. Haleluya. Hari akaririmbo nguma numvise Imana imuhamagara. Basha Imana nta muntu n'imitazi mu izina. Sinzi ngene woba warakuze cyangwa ibiki waciyemo mugabo nasanze Imana nta muntu yo kwihenda kuguhamagara ngo hewe. Irakuzi izina. Nyona guhamagara ngo muhungu wanaka, irakuzi izina. Yamuhamagaye mu izina giwe nkimuzi. Amen. Nimaze imyaka imwiyumvirako. Gusa yari irindiriye akaryo kanaka baze batubirane bagongane. Uwo musi rero yari yamugendeye. Cyangwa ati Mose acarita basabwe. Ngira ngo Mose akigeraho ngira cyarimba karirimba. Mimba wenu kwa zizina ryanje kandi yishura. Haleluya. My God. Mimba wenu zizina ryanje kandi iyo presence y'Imana yari ije kubera akamo bamaze iminsi barira. Hanyuma uwo munsi yari ije kwishura, ayo masengesho yari yayishikiriye. Hanyuma avuga ati nadesize rero kuza kubiheza. My God. Mose yari kwitapi, byari byaraheze, histoire yari yarayihebye, ibyo gucungura Abisirayeli yari yarafuse, asigaye ari umwungere w'intama. Imana ati wowe sinakuremeye kuragira intama, nakuremeye kuragira abantu. Haleluya. Iyo presence y'Imana imaze kugaragara, Mose kimubwira ati Mose nawe aritaba ati sabwe. Ikimubwira akantu niyo bagihura presence y'Imana iri ngaho, niyo bagihura ubwa mbere ikitera imwigisha ikintu cyaciye kibura urufatiro rukomeye mu buzima no mu buzima bwacu no munsi. Cyumvira ati Mose ahandi harera. Ibyo byo kwera Mose ntiyarabizi. Ati niwibaze ngo witavye Yetiro, niwibaze ngo witavye Farao. Je ndafise ukuntu meze, banza ukuri ibyo birato kugira histoire bandanye. Kuko ingene meze ntibiza gukunda ko tubandanyana ivyo birato vyawe je nayibonye mwagasemba. Banza bishire ku ruhande. Mose arabikura. Abikuye Imana ikirabandanya histoire. Mumve mwakantu ngaho. Presence y'Imana iri ngaho mugabo nukwera bica birafatana. Ndahari mugabo sindakwemera ko tuvugana ivyo birato utabikuye. Haraka numwe ko murumva. Sama information menshi ndiko ndagerageza kuvuga nyarusa kugira ngo bize gukunda biribera uko ndavyumva indani. Haleluya. Mose arabikura. Imana iramubwira ati ndi Imana ya So, ndi Imana ya Abrahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Imutondeshereza abasogokuruza biwe. Mose abagabo yarabazi ko mwibuke yarigeze kuba muri Egiputa. Abagabo yarabazi amubati Imana ikimubwira ivyo Bibiliya ivuga ngo Mose acari ifuka mu maso kuko atinye kuraba Imana. Haleluya. Imana ikirabandanya. My God. Nibirahera iracamwibwira ikirabandanya. Haleluya. Imubwiye ivyo umutima wa Mose
muvyumve neza akantu ngomba kuribera muraza kukumva icyo imana yashaka igituma imana yaje direct kumwibwirira ni kubera ko byari ngombwa bivanye n'igikorwa imana igira mutume cyari kigoye ku buryo bisabwa ko imana imwibwirira gutya. Haleluya, praise God. Baradiskise, baraganira, Mose arabwira imana atoke sawa nakumvise ko wambwiye basokuruza ivyo navyumvise. Mugabo nawe ubimbwiye ntiharagera ku ntuma kuko ndacyakurindiriye. Wambwiye imana ya Isaka mugabo nturagera aho umbwira. Ivyo nivyo tuma ngenda kwa Farao. Imana irabandanya gushika yimubwira izina amubwira ati okay. Mose arabwira ati nibambaza nzovuga kuri inde. Musomye ayo makuru Mose avuga tuzubabwire ko nduwo ndiwe ndi Jehova. Mose baracakiye indi revelation ni imana tanakimwe kiyishigikiye iraho nyene ntitogwa n'amatora haba ni uhoraho yamayibihe bidashira abandi baraza bakavana umugabo yo yamiringaho abaracakiye ikindi kintu cy'imana tarazi kiba kirinjiye imana kirabandanya. Mose arabwira ati no ngaho sinshobora kugenda. Imana irabandanya gushika imubwira kandi kantu imubwira ati icyo ufise ni nkiki. Mose arabati ni nkoni ati shira hasi kihinduka inzoka pa hinduka inzoka. Imana imubwira ati yifate ku murizo aca bayifata ku murizo aca bwa muri nitavye imana y'ibitangaza sinitavye imana y'amajambo gusa ndanitavye n'imana ikora ibitangaza. Ariko aregeranya ibituma vyotuma aja gufesinga Farao. Farao niba mushira amajambo gusa ugiye utwaye imana y'amajambo idakora ibitangaza uzomugwa imbere. Shiriki ikiganza mu kwaha kuyasanga cyabaye ukuntu aragisubizayo cyabwa ati imana rero iri too much imana nk'isi nari bwayibone. Haleluya, praise God. Mugabo akantu agomba kubabwira kubera ikinoni byo byose byari ko biberaho muri presence y'Imana. Twe turabisoma muri Bibiliya mugabo Mose ntaho yabisomye. Mose yari ko bibaho live yari ko bibaho aho nyene twe turabisoma kuko barabyandise mugabo kuri Mose byari ko biva directement ku Mana. Haleluya, kugira naho imirongo igukorere no itarukira ko muri Bibiliya ukunyene iga ukuni yo presence y'Imana kujya byagenze kuri Mose banzi garagare hama nawe Imana ibikubwire uvyakire nk'ibintu Imana ikwibwiriye. Haleluya, praise God. Akantu kambere kubijanye na presence y'Imana kukamaro ka presence y'Imana goma ndababwire ni ijambo ry'Imana rikoreye gusa muri presence y'Imana. Iri jambo ry'Imana twakiriye hatabayeho kwanza icyo kirere cya presence y'Imana. Ijambo ry'Imana riguma ari nyuguti ntirishobora kukubera ijambo ukoresha mu buzima ngo uneshe Farao. Kugira rigucikira ijambo wofata ugakoresha rikavamwo ikintu kanaka rikavamwo igitangaza bisabwa bivana n'ikirere waribwiriwemwo. Si ugutora gusa Bibiliya ngo usome kuko bene kuvyandika ntibavyandise n'ubwenge bavyandise buzuye mpemu yera. So nawe kugira ubideshifre utegerezwa kuba wuzuye presence y'Imana kuko ntibikunda kubideshifra mu mubiri mu vyiyumviro. Kugira ubideshifre umenye iki jambo ry'Imana rivuga. Hari ibintu byinshi tuzi ku Mana, hari ama information menshi tuzi ku Mana ni byinshi. Mugabo ngenda kubwire ibizokugirira akamaro n'ivy'Imana izokwibwirira personnellement ku giti ciwawe. Ijambo Imana izokwibwirira niryo ryonyene uzobona ivyamwa byayo. Imana ariko iramubwira Mose gutya. Imana irazi ngene imitima yacu ikozwe. Imitima yacu nishobora kwizera ijambo ryavuzwe n'umuntu. Imitima yacu ikozwe ku buryo yizera Imana gusa. Imana iti maze kuvyo nubona nk'ubukundi ko ndabigisha mwahamwe no banizeye gusa ngo muraza kuvyumva kubera iyi movement iri ndiko ndavuga. Administration yanje yamaze gufa. Kinyemeza ko bizakugira icyo imamariye ndyama ku Mana no kuri presence y'Imana nzi ngo Imana iri ngaha irikira bikonfirma mu mitima yanyu. Icyo nicyo kica kinduhura. Muriko muravyumva rero imitima yacu Imana yayikoze ku buryo Imana ivuze icyo kintu ikubwiye cinjiye mu mutima kica kimata pa uca wumva ko ari icyo. Mose yavuye aho acaja kubwira umugore na Yetiro ati tugende turagiye muri Egiputa. Imyaka yose wabereye ngaha kutari bwigera uvuga ngo tuje muri Egiputa. Muga umunsi umwe Mose agiraniye hankontre n'Imana pa arataha umunsi umwe abwira umugore zinga ibintu turagiye muri Egiputa. Yabimubwiye
zinjiye mu mutima biramatapa, aca yumva bikubishoboka, aca yumva ko Farawo niyagenda akamubwira ati barekure, arumva ko niyabyanga mu majambo azokoreka ibitangaza, akoreka ibiki, mpaka ndabakuyeyo kuko Imana yabantumye. Rero Imana yabantumye irashoboye kubakurayo. Iyo energy yo kuvyizera gutyo ni kukubera ico kirere iyo muriko muravyumva. Bibiliya iravuga, mugabo ivugira muri presence y'Imana gusa. Bible iravuga, mugabo ivugira muri presence y'Imana gusa. Niba abandanye uyisoma en dehors de la présence de Dieu, hakugufasha izokonona. Uzotangura kuduta, mana kubera iki ndabisoma sindabibone mu buzima bwanje, mana kubera iki ibi bitegezwa kuba ari ibintu bemvanse, yaba ari byo mba ndabibona. Ni ukubera ko ufise amakuru, mugabo ntufise nyene amakuru. Nyene amakuru ni yakwese Kristo abikubwire, abigusigurire. My Jesus. Hallelujah. Praise God. Namwe two kwiga iyi sokre yo kuzana Imana ikaba nzima mu buzima bwacu. Mwotangaza ingene iyi mirongo iri muri Bibiliya tuzosigara turi abantu uturaje ukarabana Bibiliya uvuga ati nabonye Bibiliya mu mubiri. Sokre ni iyihe? Sokre naka kantu. Hallelujah. Kukubera ko Imana ivuze kimwe mu bigize Imana, Imana ivuze nibesha. Ico cyo ni kimwe mu biyigize ntibesha. Nizi kubesha. Ivuze birabaye. Niko imeze. Umusi wohera, imisi ibiri yohera, umwaka wohera, itatu yohera, mugabo ico nzi cyo ni kimwe. Ibivuze bitegerezwa kubaho. Rero ikubwiye ijambo ariyo yari kwibwiriye, ikigukominikana niyo nature yayo yo kutabesha. Ugacugumuriho abandi bajugumira, wakaguma wiraba ati ndazi ko ataco nzoba. Ndazi ko ndamahoro. My God. Mu misi heze niko ndaca mu kantu. Harazi imifundira kubita hari yahiga irakubitira. Ndagwana. Imana irandaba ati gwana ni waruha. Uzocuza wicare tubiheze. Nzokubwira ingene tuzobiheze. Ndabona ko gifise ingufu. Bandanya. Ndaseka hariya. Umunsi umwe nicaye muri sano. Ndateba ndicara nabwiye ati Imana reka ndeke ubujinga shasi je niremye. Reka ngaruke kuri wewe nawe ndabicu bivugako. Nicarira bum. Nza numva inzaniye ijambo. Ni mu Yohana 10. Hari hepfo. Rivuga ngo abo data yampaye na ushobora kubankura mu maboko. Kuko data yabampaye asumba bose. Nza numva ko ivyo dusigere ko birantera ubwoba nagigica ndagira amanyama. Ndavuga ati satani we. Mugabo byari bisanzwe biri muri Bibiliya ivyo naho ndabisoma. Gushikaho Imana ibimbwira yibinyibwiriye. Ncanu reka rero ntangure kuraba ya circumstance. Kimwe cyagenda kizima ndakibona. Boom. Murakundi nahe. Kimwe cyose cyagenda kizima ndakibona. Mbona amafinance atanguye gusokorora umutwe narinzi ati none mwari muri ngaho. Iki gihe cyose na urangwa. Umuntu tukaganira ngo kukanuka wenda gakeneye tugakorane nkaza mbona ramaye amafaranga. Hanyuma ukazamva. Hallelujah. Niba ku munsi umwe ndi kumwe na madame tujyanye. Namwe ati madame reka turuhuke Imana yatubona naco tuzoba. Muri iyo ndwi nyene. Ndanumva umufrere umwambwiye ati ikibazo cy'inzu yawe umwaka wose ndagihejeje. Ntuzusubire kuciyumvira. Wesha murazi umuntu muri gisagara cya Bujumbura kuba uri inzu ku kwezi ukazamva umuntu ngo ivyinzu biravuyemo. Nabyo mumvise. Maza amezi nk'abiri pam ukazibona ati none umwaka wose uzohera. Nasubiye jise gusijamba Imana izanye. Ico nari nkeneye yo presence kugira ibintu bice bitangura kwiyegeranya. Aba nizokoresha sindabazi. Kandi niracyari intango nibindi muzotangara. Kuko utwaramenye sokre apara imwe bya kera. Utwaramenye sokre. Hallelujah.
ubu hari igihe ndaba nkaraba akazoza kanje, nkaraba imyaka yanjye 3 nkavuga ati ndateye ubwoba bwa bundi nzoba nsa gutya. Hallelujah. My Jesus.